Uno munsi twagize urugendo ngaha kw'ishure ya ETS Kamenge kwari kugira ngo koko turabe ibimaze imisi bivugwa yuko batewe n'ikiza ca kolera kugira ngo turabe ico ubuyobozi bw'ishure buriko burakora kugira ngo bashobore kurwanya ico kiza. Dusanze rero bari ku kivi bariko barakora ibishoboka vyose kugira ngo isuku ryiyongere ngaha kuri ETS Kamenge kuko nkuko mubizi ingwara ya kolera ahanini iva kw'isuku rike. Rero ubuyobozi buriko burakora ibishoboka vyose kugira ngo koko isuku ryiyongere hanyuma ico kiza dushobore kukirwanya. Rero nkuko tubibonye hariho abana barwaye ariko nta bana baremvye barimwo. Twohumuriza rero ubwa mbere abavyeyi basanzwe barereye kuri iryo shure, nubwo hari abana barwaye, abana baragwaye mugabo ntibaremvye cane. Twaboneyeho n'akaryo rero kuko impanuro abanyeshure kugira ngo koko bashobore kugira isuku haba ku mubiri haba aho babaye. Twabahanuye yuko boreka ibintu vyo kuramukanya kuko navyo nivyo nkwezi y'amarere bituma uwo mugera wa kolera uca novuga urandagata hanyuma abana bagashobora gufatwa ari benshi. Twabonye koko yuko ikibazo ahanini gituma niyo ngwara igoye kurwanya ngaha hari ikibazo c'amazi. Muri iki kigo turimwo hariho ikibazo c'amazi arico gituma n'abanyeshuri benshi bamaze gufatwa batubwiye yuko ari abasanzwe barara muri iki kigo. Kiriya kigo kiri hariya mu Kigobe gushika uno munsi nta bari bwarware ariko batubwiye yuko hari naho uwuhejeje gufatwa umwe wo muri ico kigo. Rero biragaragara yuko hariya mu Kigobe kubera hasanzwe hari amazi yuko koko iyo ngwara yasa n'itahari, ariko kubera abanyeshuri barara hariya mu kigo co mu Kigobe bahura nabo muri kino kigo baje kwiga bituma baca banduzanya, bigatuma rero n'abari muri kiriya kigo baca bandura. Arico gituma mwumva hariho umwe yamaze gufatwa nubwo kare atawari bwafatwe. Rero twabahana yuko bokora ibishoboka vyose kugira ngo amazi ashobore kuboneka muri kino kigo kuko niyo nzira yo gushobora kurwanya iki kiza ca kolera cadutse muri kino kigo ca ETS Kamenge. Twiboneye yuko abo mwishirahamwe Regideso bari ku kivi bariko barafasha kugira ngo koko amazi ashobore kuboneka muri kino kigo hanyuma bishobore kubatuma bagira isuku naryo ariryo rizotuma iyo ngwara dushobora kuyirwanya. Rero turizigiye yuko ibi bikorwa mwabonye bariko barakora niyo vyarangira amazi akaboneka neza, twahimirije ubuyobozi bw'ishuri ko baca bagira isuku rwose kugira ngo iyi ndwara bashobore kuyirwanya. Mwabonye ko natwe twigiriye mu ishure tugasanga bari ku kivi, abanyeshure bariko bariga, abigisha bariko barigisha. Ni vyiza yuko urwaye agenda kwa muganga mugabo abasigaye bagikomeye bakaguma ku kivi. Sijya mbere ngaha mu gihugu cacu duterwa n'ibiza kandi ntiduca duhagarika akazi ahubwo tubananya dukora twongera dukora n'ivyo tuma ico kiza tukirwanya. Rero ubwa mbere twabahimirije yuko bokora isuku baba abanyeshure baba abakozi bo ngaha bakaraba koko yuko isuku ririko rirubahirizwa kuko nico conyene novuga gikomeye gituma iyi ndwara dushobora kuyirwanya. Ikindi nababwiye nuko boreka ibintu vyo kuramukanya. Nuko boreka ibintu vyo kuramukanya kuko bashobora kwibaza ko bakomeye ariko bafise uwo mugera wa kolera ugaca usanga bariko baranduzanya hanyuma uwo mugera ugaca urandagata. Rero twabahanuye yuko iruhande yo kugira isuku yuko boreka ibintu vyo kuza bararamukanya kugira ngo koko dushobore kurwanya uwo mugera. Ikindi twabwiye ubuyobozi ni ugukora ibishoboka vyose kugira ngo aho amazi adashika ashobore gushikayo kuko twabonye yuko ahantu hatari amazi biragoye gukora isuku na cane cane mu buraro haba hasanzwe hakoraniye abanyeshuri benshi, haba hari abana benshi. Rero ni ngombwa yuko turonka amazi kuri iri shure kugira ngo iryo suku ryiyongere dushobore kurwanya nico kiza ca kolera.